je novuga yuko nukuri ikintu cyo tuko turagenda n'amaguru mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu munsi yego birababaje kubera yuko hari ubuzi bwinshi buriko burapfa mugabo byari bikenewe ku neza y'amagara yacu mbe murabineguye ibyo bavuze cyane mubona gute mwebwe kubwanje bivanye n'ingene numvise ibintu ingene bimeze ahubwo nanavuze ngo ndaza gutonda yana maguru mwe murazi indoro je ntayo nzi kera umwana akiri muto ariko yiga kwavura cyangwa kwicara baramushira mu ivu turamukije mubwo mwese muriko mudukurikirana kuri Kiyago ca West TV no mwese rero birasa n'ibintu bisara no musi turi kumwe n'abantu bari special turi kumwe ngaha anya n'uwitwa Bosco turamuhaye ikaze muri Kiyago ca West TV. Ego murakoze cyane reka nshingirwa ko ndamutsa n'abakunzi ba Kiyago ca West TV. Ego ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Murakoze cyane reka tongere tugaruke ku ruhande ruri hakurya uwo bita La Highloy asanze nawe ari umumesha nko kuri Kiyago ca West turamuramukije. Ndabaramukije nawe Jedasi. Murakoze cyane. Sawa rero no musi biratesa cyane tugira tugaruke ahanini ku bintu bijanye n'ibyatuma abakera badasaza kare canke ngo banyaruke kugenyuka. Bosco ibyo bintu navyo bivuga ku iki ga Bosco? Bon, reka ndagushimire kuba wampaye ubutumire kugira ngo dushobore kuganira kuri bimwe mu byakahise byatuma abantu bashobora kuba bafise amagara mazima batagwaragurika ndetse batanapfa bakenyutse ngiriwe ko ntituze kuvuga byose turavuga bike mu byatuma abantu bagira amagara mazima abantu bakera wasanga bafungura indya novuga ziri original none ziri original gute uno musi badinja ziri special mugabo kankomeze reka mbandanye igituma mvuga ko badinja ziri original wasanga bajinja zina naturel kuvuga ibijumbu bakabiteka mu mazi kuvuga bakabibiriza hama bakabijya canke bakabyotsa hariho n'ahantu mbere n'uburuguru bakigira ibyo bita amabundi sinzi ko mwe mubizi ko mbona muri aba generation WhatsApp ubavyita misangira bwana kera barajya amateke bakayabiriza bagashira mu akunyu bagafungura kera novuga indya zipfuye zimwe mwita ngo ninjya VIP ubundi ninjya zipfuye ntibaziha umunwa nukuvuga udufiriti amasupageti amasote donc izo ninjya zipfuye nitwaje kwigishanya ibya kamwe na therapy mugabo tuko turaba icatuma umuntu wa kera ashobora kuba ari umuntu akomeye afite inguvu kandi atagwaragurika kama tuvuye ku cyo gufungura ubundi abantu bakera barakoresha imibiri yabo novuga uko bikenewe barafata ingendo zirezire n'amaguru baraja guhiga nirengagije ko bakora n'imyimenyerezo ngororamubiri benshi ivyo ni bimwe mu byatuma umuntu aba aguma akomeye agumana amagara mazima mbe mwari muzi yuko abasanga butakwa cyangwa se abantu mu bwoko bw'abantu badakunda kugwaragurika nk'abandi wanashaka gushikana n'ubu barakomeye je mirise byabiga n'umusangwa butaka yani yakubise neza cyane abasangwa butaka kubera kujya ku buntu babumba ubundi ibumba mugiye no kuraba kuri ubu bariko cyane mu kuvura abantu bagize imvune abafise ingorane z'ama infection wanashaka n'abafise cancer baravurisha ibumba rero kujya kuntu basangwa butaka baguma bari tubanga mu kubumba inkono mu kugira iki n'umuti baba bariko barafata batanabizi abandi ugatusanga rero bariko bavuga jewe ntabyo nokoramwo bijya ntabyo nogira iki ndababwira indi banga mutazi mwe murazi indoro
indoro Eh. je ntayo nzi Aha, très bien. je ndishiki kera umwana akiri muto ariko yiga kwavura cyangwa kwicara baramushira mu ivu akarya yayora ivu ashira mu kanwa ashira mu kanwa mugabo rero bacavuga ngo urumva ngo ubuyoka ngagwara inzoka ntacagwara inzoka n'ubundi yango bijya ni bimwe mu byatuma umuntu akurana inguvu atagwaragurika kuko ubundi mwisi harimwo onovuga harimo ubushobozi budasanzwe harimo ubushobozi naturel kuko nijya miti myinshi dufata bayikora mu bimera mu biti none muzi ko kinini va muri kankina hari imiti bakora muri za lowe mu mibirizi imirura sase reka tugaruka aho nyine bajya babihingura nabo none baba bashatse bitworohere tuke kurya bijya byatsi umva n'ingorane n'ibyatsi mengura umunyeshamba ubundi novuga modernisation ni nziza kandi ni mbi cyane ku magara yacu kubera yuko iyo babicishije muri bijya byuma ngo babihingure hari ayandi ma produits chimiques babicanga kugira ngo bishobore kuba byo bikika ariko mvuze ngo nimbi none nimbi gute kandi wumva baba bariko bakora umuti bariko bakora umuti umuti bamubi kandi ari umuti umuti original ni umuti kama enda guha akarorero kinine babikora muri kankina kugira ngo none izari kinine nta bindi bintu bongeramwo kugira kibi kinine bashobora kubika ivyo bintu barabishaka bijya nibiki bashiramwo none yabashama gafu kugira kaya kabijya kugira ngo ukire kubyatuma umuntu wa kera adapfa kenyutse ni ibintu byinshi cyane gose mugabo bimwe muri ibyo nibyo mpaje kubabwira inyuma yo gukora yo kurusha umubiri gutuma umubiri uhema baca bafungura zanja kama zitarimwo ibyo none umubiri wabo hatarimo mayoneze firiti hatarimo zo firiti hatarimo za vinaigre uyu munsi washobora gusanga umuntu afise indimu citron mu nzu ntayikoresha agahitamo gukoresha mayoneze vinaigre kandi azi neza ko ari mbi ku magara yiwe oya ni kugira vyorohe rege bimve ukata uko rero korosha ubuzima kwabayemo no kugabanura ndabite espérance de vie yiwe kuvuga korosha ubuzima ni kugabanura imyaka yo kubaho sharahaye devyo ntavyo ntahuye je navyo nawe kubera ko ushizemo mayoneze ibintu biryo cyane kandi azi no umuntu wakiriye mu mayoneze ariko ushizemo mayoneze ntajyo erga bakoze mayoneze ya base y'ivoka nene wumva ni terambere ivoka riri naturel none ko ngare kubicisha mayoneze kandi amavuka bahari kandi azukeneye iryo terambere nene tugomba mu terambere reka twemere yuko tuza turabaho imyaka mike umva uravangamo n'agasporo kugira ibintu bigende neza je nibaza yuko turi kuri sije ivuga icyatuma abantu bakera baramba n'igituma abantu bubu bapfa kare neza cyane rero abantu bubu turiko turapfa kare kubera ibyo muriko muravuga muriko mworosha ubuzima none heraba wavuze yuko kera bakora ibintu biruhisha umubiri barakora sport none nta sport bakora uyu munsi ni bangahe baje mu ishamba guhiga none kuja mu ishamba no gukora sport none umuntu agiye muri sport none mu bintu niwe ntuhema abantu bubu birukira cyane muri za sona ngo fitness ngo he nibibaho bijana sona nimbi cyane gose ku magara yacu imvire n'ubushuhere buhari sona nimbi cyane gose ku magara yacu nubwo abaganga benshi bayitwandikira mugabo nimbi bayitwandikira kubera ko bazi ko turi abanebwe bo gukora sport none babazi ubu ni bangahe baja guhiga amashamba yarahize icyo bahiga none nta kintu bahiga kirimo iriho ko byose barirukanye neza cyane kera n'icyatuma baramba barya inyama z'ibikoko inyama originale mugabo turya inyama z'inka bateye inshinge umusoso inkoko iberutse mu gatondo ku mugoroba yakuze twayiriye ni sawa ni projet neza cyane none tuzoramba gute mugabo rero katugaruke muri state turumva ngo inkoko ngo bayitera urushinge no munsi yavutse no munsi donc yabirutse no munsi bashaka kubitamo urushinge kuhambira akaca bayirya none ko baramba bari abazungu nabo
bararamba nk'abakera baragerageza gusumba twebwe urabibona bazo ndagoma ndababwira ibanga rimwe abazungu baramba n'abanatihoterape muzo bigendereze benshi ntibajya inyama birira amatofi batunzwe n'ibimera cyane abantu batazi amatofi reka tugaruke amatofi ayo mutofi yakogwa mu isoya iyo ni inyama naturelle inyama naturelle oya tofi ntabwo ari inyama tofi ntabwo ari inyama oya ni igifungurwa bahingura mu isoya kiva mu isoya rero kenshi gikunda kwihereza abantu badafungura inyama ni ukuvuga gisubirira inyama kuko ibikigize ni 100% nk'ibigize inyama usibye ko mu nyama hari ibyo nona mu mubiri w'umuntu nk'akaro nk'ikinure cholesterol muri tofi nta kirimo nukuvuga muri tofi harimwo ivy'umubiri ukeneye gusa itofi rero mukwiye kwirya basha nibaza ko atayijya kubera ko atarabona ahantu bayihingura kumbesha none kakwijya gute ndabesha tubaze abantu cameraman ndabesha nta tofi ajya uyu kandi tofi rero aryoshe ndaje tofi mbwana tango ndayiriye vuba kandi ntayo najyumva no menga uri kuribesha ko zawe atayi aje ndayijya abonshingira intaye nabantu bimuca bitoke barampaye tofi ndayijya neza none rero kuba wayiriye mu cibitoke gusa muhiri wanje muhira oya ndayisuma igurisha ngaha iranazimbutse umva niyo njye bihari none gasha irazimbutse ugura ikizimbutse kandi nico ufungura umva rapase nyama wasubirije tofi tofi niyo bien tofi ni sawa neza cyane gose urumva rero reka kandi tugaruke kare twagenda twavuga ati ngomba ngo amabisi ngo ngenda fashe bisi ngo sica kugenda n'amaguru ariko kera umva batubwiye yuko kare twagenda twaca mu kibira kera baraja buka inzuzi n'amaguru bakaduga imisozi n'amaguru bagaca mu bibira n'amaguru bahitana ya mofe neza cyane inderama ntayuzi wewe inderama ntayuzi niyo tunabimenya gute inderama ntashobora kukimenya kuko aba ni generation WhatsApp namwe muri utahura ugiye mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ndabimenya iyo cakimenya none mu gifaransa ni gute twibuze cyangwa ngo karanta inderama ni les épinards uvuze épinard ok oya ntayo uraje épinard ndakumva none épinard ateza kuba kizi bien sûr épinard ndazumva mu bisanzwe no mu bituma abantu mupfa mukenyutse akaranga n'ururimi muri ko muraruta bamasha igifaransa ega ko sitwebwe cyongereza ikiri mu kindi nako sitwebwe cyongereza nako narinzi birva naho twakuriye amashuri twarize wize wakoze utavuga icyo hariho inderama inyabutongo ariko rero katugaruke kandi ukuntu abakera baragenda baca mu mashamba nkabivuze baca amashamba none muri amashamba mwatubwiye ati bagenda baca bafungura iki bo byagenda gute mbe baca baza kurya za mayoneze mu mayiraho nta bintu bahura iki by'ibikoko icyo mwomenya ni uko ntibaca mu mashamba bagiye kwangara oya abakera bari batunzwe n'amashamba ko nimba izo mboga bajya bazikura muri ayo mashamba nyene ivyo vyamwa bafungura babikura muri ayo mashamba ayo mashamba nyene niyo bahigamwe ibikoko bajya ni ukuvuga bajya inyama z'ibikoko zitunzwe n'ibimera apana twakivuze ko uyu munsi inka zitegwa inshinge tujya vyandashe impene zitegwa inshinge inkoko yose navuga n'abantu bitegwa inshinge reka zaba tujya n'abantu mu misiri imbere kuri ko byose bitegwa inshinge dushaka ibintu binyaruka ariko none mugabo tugaruke ngaha mwavuze ati bagenda n'amaguru muga turavyibonaho ni bisi ngo nta tramwex nta rose taxi none oya umviriza kwanza none ngogera n'amaguru gute bisi zirahari amamodoka arahari amamoto arahari ubu ziriho none oya n'amakinga arahari amakinga none wombo wose byaye kogera n'amaguru gute nibaza yuko tumba tuganire kuri point y'ubu igituma ubu abantu dupfa dukenyutse tutaramba
ndibaza ko ari po tugomba tuganira yego nibyo tugomba tubizeko reka cyo tubihuza rero nibi mwari mwinjiyeko neza urabona kera umuntu yarava i Burundi agiye ibuha sinzi ko mwakuze muvyumva ngo sokuru yagiye ibuha kurondera umuryango sokuru yagiye Imanamba kurondera umuryango yarava mu Burundi agashika Tanzania akava mu Yinga agashika Kongo akava mu Cibitoki agashika Tanzania Makamba n'amaguru aho nyene barakigenda aho rero baca hehe muri ya mashamba bajabuka inzuzi baduga imisozi bagiye kurondera kibesha hiki umuryango uyu munsi rero bimeze gute je ndabaha akarokoroshi cyane gose nibaza ko badukurikirana benshi bari mu gihugu cy'u Burundi urashobora gusanga umuntu aba mu bwiza Josurinye kujya mbere première avenue mu bwiza kuva mu bwiza gushika centre ville nta ni kilometero kirimo agacahagarara iminota 30 kwibarabara arindiriye bisi umuntu kugira ashike muri ville niyo hagenda n'amaguru nta minota 10 byara kumutwara ngo motive ngo bahabozoroye ngo abantu bashamutwe niterambere none agenda n'amaguru kubera iki niterambere neza cyane gose none ava yasobetse yakuse gasire agacagara kwibarabara kugira ngo akaratike ntigacafure ntashike muri ibyo yabizicuye abademu ntibamurabe neza cyane gose ntihamutishe mu ijisho mugabo ivyo twita iterambere bisubiza inyuma imibiri yacu none ushatse kuvuga rero ati izo modoka tuzikureho imodoka ubwazo simbi amamoto simabi n'amakinga simabi ahubwo ni twebwe tutazimwe tugomba kubikoresha wonsigurira gute ingene uzo kwicara mu biro amasaha 8 ugaca utaha muhira n'imodoka y'akazi kandi ukaba wariye twa dufiriti umuceri mayoneze mushaka ave mu biro acagera n'amaguru atashe muhira hingemeze ivyo akabikora iminsi 5 kundwi agaca afata umunsi w'indwi no kuvuga umunsi wa 6 nako gacirirwa aryamye mu muryango ko akaba yarashe niko aba yarashuka dimanche azindukiye mu misa n'imodoka ave mu misa to muryango bagiye kuri beach n'imodoka iminsi ndwi iraheze renda siyo muri bwa buzima bw'akazi ibyo bikoze iminsi 30 uwo muntu azoramba gute uyo mugabo nawe mbwiza ngo ni patro umupatro akazi uzosanga inda ziravyimba mugabo ibyo sawa rega nivyo abantu baba nivyo sawa gute ni cyubahiro patro mwabantu mwe tutize kwigira kuri basokuru naho turiko turaje aho tubigiye ko ahubwo tuzosanga ahubwo tatiramiye tugize gute none ngo tuvatugwe ngo tuguma tubigireko aho nye cyambere n'ubu nta namashamba gihari tuvuga ngo badutemberemo erega ntibaje gutembera mu ishamba none basi bagenda yego ubwo buzima none tuba tuburondera mu ishamba ubu none twebwe none mu bisagara uje n'amaguru hari icuba muga byatanguye ubu muri baba usanga turi aha hantu rero nashaka tubagara cyane gose uyu munsi abantu benshi bakora bava mu makarti atandukanye ndavuga Kanyosha Kamenge na Ruziba za Carama za Gasinyi zande reka zabwiza tuzihoze ntacu ni hafi nakamarshe bakava muhira n'amaguru bagiye he muri ville gukora iki gukora akazi wowe waruvuze ngo tujye mu mashamba gukora iki bava muhira n'amaguru rero birahiriza ishamba erega naryo shamba baba bagikurondamwe ubuzima ubu no turondera ubuzima mu gisagara baza n'amaguru bagataha n'amaguru kandi benshi barabyishimira tubikenguruke nubwo babyidoga baridoga ngo turarushe turabuse amafaranga mugabo twabuze bisi je novuga ko kijya ari gisubizo ku mana c'Imana kuri bamwe ati bizokwameho turiko turakoresha imibiri bizokwameho rero turiko turakora sport abantu benshi binyoha bariko barayikora batabikunda mugabo bakayikora ku neza yo kurondera ubuzima bwo kubesha imiryango yabo batazi ko bariko barubaka n'imibiri yabo gusa ingorane icihaba nuko baca bashika banywa kakayi karunze ya sukari yo muri industry kugira bagaruze ibyo basohoye bagaca bashikira kuri amafiriti mugana gasukari zanja zipfuye oya ntizipfuye gute
mayoneze None. ifuye umuntu agwaye tension kwa muganga bamubuza iki ugwaye tension hypertension bakubuza gufungura iki ivyo vya mayoneze ufise hyperglycemie bakubuza gufungura iki aho njaye mu kivuzi gikaze oya ivyo ni ibintu musanzwe muzira ku ishuri mwiga bakubwira ngo ugabanure utuyoga ngo uhagarike inyama agasukari wibagira nakunyu nusura kurunga oya akunyu none ni kubera iki urava ku fiteta akunyu ukarunga mu gihe uri mu ipo abari mu ipo none byose ni kubera iki ati rero ni kubera ko bategeye n'amaguru rero urumva je novuga yuko nukuri ikintu cyo turiko turagenda n'amaguru mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu munsi yego birababaje kubera yuko hariho ubuzi bwinshi buriko burapfa mugabo byari bikenewe ku neza y'amagara yacu kandi umva buno uriyo kuri bamwe n'abantu bagwara ingwara kwa muganga bakabandikira ngo mugire marche duragira marche 30 ku munsi kuvana mu kubera iyo marche tuyigira ku neza batarenze kwikwandikira kwa muganga none basi ushaka iyo marche tuzaregira misi yose neza cyane agenda ku kazi umuntu yategerezwa kugira marche au minimum yisaha ku munsi isaha yose 30 minutes mu gatondo 30 minutes le soir kugira ngo agire amagara mazima ubu honyene uva muri portail usimbira muri bus none wumva byo kundi ibyo niho rero twapfiriye aho ni ibintu byo none kariye ukazamva umuntu avuye kujya kane gushika ku musufu mufashe bisi ukazibona avuye ngaho muri ville gushaka kuri katedrale abantu bazi katedrale vrema yafashe taxi y'ibihumbi bingahe 2,500 aha natugenda n'iminota 10 kandi rero bari umujene hari ikindi kintu rero nawe cyantangaza cyane ukazibona umuntu arifatiye initiative ava muri ville n'amaguru amafaranga yari afise bisi kandi na bisi zirahari abajama bamubona ngo ngabonye kanaka barahabozoro ngo nta n'imyaka ijana ngo ntibazaguhambana ariko yo bakumubiri wiwe nawe kumenga nukwibanira oya none ora nkubu kumwana muvuze ngo mushahoze turagenda n'amaguru tufashe umunsi umwe tuzaturagira sport tukagenda iyi minsi yose tugenda n'abandi imiduga yambara n'amamoto n'amakinga dufata umunsi umwe turagira sport nta kamaro byo tuzanira sport ubwayo ni nziza ntitwakagomba kwikora umunsi umwe mu ndwi iminsi yose ntitwagomba kwikora umunsi umwe mu ndwi kuko sport ni nziza ituma umubiri uhema mugabo iyo tuje muri sport turekipera iki nibiki dufungura bya nka recuperation ngo ifiriti ngo ikiyeri ngo mayoneze brochette zitanahiye twashika ko veterinary ngo gwanje ngo ntiyumuke ngo maze ni twebwe turiko turonona imibiri yacu tugaca tuja kwidoga ngo ngimana ngo yaraduhinduriye ukera ngo umuntu yari amaye imyaka 102 ngagikomeye mugabo uyu munsi ngo kwije imyaka 40 ngo umaze ngo imyaka 100 ubu warambye hari n'ikindi kintu nagomba ndababwiye mwebwe muracari bato mugabo ndaza badukurikirana harimo abantu bakuze nimba hariho ikintu kiriko kirasambura ingo nyinshi nuko kuntu turiko twitwara nabi gufungura nabi kutitaho imibiri yacu ico ni kintu kimwe mu biriko birasambura ingo nyinshi twebwe ubwacu biratunanira kubaka mu ngo zacu bivanye n'ibyo twihereza none wowe uzofungura ifiriti uri ikiraya ni sote umva baragisotesha kugira ngo unagifungure ikijumbu kumeze waho nikihaba mayonnaise uzogira umubiri ukomeye none ikibazo cangira none uravye nk'ubu abana bavuka ubu baba basa neza baba bafise freshe kera uribaza yuko ariko bahora basi Jera ndagishigika mwibaza yuko bitegwa nukuri oya je ndabona ubu basa neza bari bafikiye cyangwa ni kamera nta makano neza je nibaza yuko duhagaze ku burambe nitoko turahagarara kuri figure kuri forme y'umuntu tuko duhagarara cyane ku burambe forme konta gute kugira ngo narambe munafise wenze no waramba urumva rero araba abafikiye oya kandi na kera ntibaba bafikiye uzi impamvu kera hari maternité kera baraja muri ecography
ivyo ni vy'ubu kera yaba ari muhira umwana yabyarira mu ngundi y'igitoke ahandi mufatiye abamama bakera bose barabakirizi ayo n'amatekinike baba bazi mugabo uyu munsi indi gufashe uratera alerte quartier yose bose bakaguca ko biruka yego tabara barondera amataxi bagutware kwa muganga mugabo kera yagutwara mu ngundi y'igitoki sie arakuvyagije biraheze nta basaje femme bahari rero ubu unyurumva ni ibintu mu bitaro karabaye yiri bitaro oya ni kuvuga kera ho nkuko mubivuze je nanje mbwa ncengera amakenga simba ndanje mvuga none ko mugera hasi dutera ufata muri kijya gihe abari kavyara ikamaraso yinjirana ho nta mugera bagwa none kera bagwa kandi mugera hasi nturamba kera imigera bayikura he izo ngwara bazikura he erega ingwara tugwara tuziterwa n'ivyo twihereza n'ivyo tufungura rero neza cyane rero sobanura abaganga babona tiboterapi bavuga ngo dufungure twivura kuko mutafungura twivura tuzokwivuza mu gufungura kuko tuzoga imiti mugabo zino njya tugiye turafungura tuzifata nkizo kuba ku mubiri wacu twivura bizotuma tutajya imiti kugira tubeho rero ushatse kuvuga ya mafiti tuyahebe ifiriti ninjya zifuye cyane gose ijya ni elema iri sensible mu gutuma mu kudevelopa kanseri mu mubiri w'umuntu kubera ko ajya amavuta banda kuzigiza abanyagisaga nta pito subira amamesa nayo amamesurazi babyita ikigwena mwirise abaizo mesa byamba ikigwena none ikigwena bayateka nabi nayo barinda kuyazigiza kugira ngo babahereze ngijya ngo zifisa akamoto ibijya bitangwa ikambiri oya niko nayo ni mabi cyane gose ifiriti ngo ni guheba mayonnaise oya sinadwahebesha ikintu na kimwe abanyagisaga akayagenda ntibosubira gufungura oya ntibosubira gufungura reka rero twemere tubeho iyi minsi 20 ingahe 20 amantizo turidoga ngo Imana ngo niyo ngirikira duhindura amateka gikijumbu gikiraya iteke hari ibyo bita ibihoge ariko cangaruka none nk'ivyo nuko muravuga oya mafunda biragaruka ibintu mafunda yazi nk'ivyo basi mugiye kora muri biraho cabaho neza cyane gose bikaboneka ku rugero rushimishije ntibishobora kuba ku rugero rushimishije kubera yuko ntitukivyitaho ngo tubitere oya ngo dushaka tugwiza ibiraya kugira ngo turonke ifiriti nyinshi cyane dutera imiceri yihanagwe n'agapote freshere ubona shashagirana ukibaza ngo ni freshere uturaso pi bajanye agakonte bagafyonda ngo ntugira ugashira kwa muganga kugira ngo gutere iki amaraso kandi ariwo wavyikwegeye ugaca wongera ukugora abandi bibera ku gatumba ngo duha amaraso ngo girane ngorane kwera Daba rero mwebwe mwese muko mukwikena ikiganiro maze mushire ko like gatubandanye like sabone na partage kugira ikiganiro gigume kiri muri vibe gigume na Bosco tugigume na Lahai twego turaganira ku kiganiro kivuga ibijanye n'ukumwe na bakira baramba abo bona bagenyuka hakiri kare tugagaruka kandi ikungene imiduga marana imiduga mu baraje kugenda n'amaguru kare bavuga ngo je ngo ntabonye taxi ngo ntabonye velo ntabonye moto baguma umugusa bari ku murongo bapamaye kwimba none nk'umujene arahagaze ngaha nta gutambuka n'amaguru kirambabaza ugasanga umuntu atonze amasaha 2 3 4 atondeye bus yumviye iyo baragenda ndogo moya 2 abashitsi yo basekera muhira vrema aha ni kibazo vrema uyu rero akunda gutondera bus navyo yumva naho ne rushinge kumwe ko ndogana n'amaguru sumu erega none aguma byibuha ku myaka yiba aguma yaguka iyumvire myaka 30 naho acenengera kwidoga ngurumba ngo ngurumati umuntu yonderere ngo alimentation ngo kugabanura ibiro bakwe baseuza amavanga akanyama kubera ko babwira gushiramwe ibintu biri mu mibiri yabo ubu yarega higenge ahubwo abajya gwese ngo ubuca abajya kanyama babwira uti nimutangure kwiyigisha tofi buke kugira n'inyama muzozihebe burundu nta mazanka zigurwa n'abandi ishija mu ishamba
kujya kubana n'inzovu bane n'iki kazuba kabaye. Imbere yuko turangiza kino kiganiro reka dusabe Bosco ku bantu ariko bamukurikirana akajambo ubwira ariko bagukurikirana kugira ngo dushobore kuramba abantu bo bana ntizukiramba ni kibazo ku mpanda zimwe twagiye nakaye kajambo rero ubwira ariko bagukurikirana kugira bazo kwifate neza muri bino bihe. Yego neza cyane ubwa mbere saba ntari kwakurikirana je none kwadukurikirana twese kuko bice kumbonesha kure ya Kiyago TV. Yego rero akajambo norangiriza ko ni nk'impanuro nohereza abantu bose bakwadukurikirana nuko twokwitaho cyane ibintu kama burya ibintu kama vyose ndagashize ko ni ibintu ngira kamaro ku magara yacu mpereye ku kayaga keza. Abantu benshi ubu usanga mu mabiho yacu hari amaclimatiseur amaventilateur bijya si byiza ku magara yacu. Yego niterambere hari n'igusanga atandi mahita nk'ubufise bikangoma ko ibyo bintu bikora mugabo zufata umwanya muri nature respira umuyaga naturel ni ikintu cy'ingenzi cyane gose. Ikindi kandi ni dufate misi yose mu gatondo biroroshe tugira akamarche iminota 30 aho ushobora kwita gapompage umubiri bumvire ko umubiri umeze neza umeze neza hama babandanye imirimo yabo no ku mugoroba batashe babigenza uko. Ibyo ni ibintu atana 10 bigura ni ibintu bitakubuza ibindi bintu wokora ni ibintu umuntu aronka ku buntu. Hama ikindi naco cingenzi cyane gose hari umuhinga yanditse ngo ngico turi nico dufungura nuko ico turi umunsi nico dufungura. Nitwige gufungura imfungurwa zifise akamaro kuko zifitiye akamaro umubiri wacu. Tureke gufungura ngo tunezererwe mu kanwa twumve ko twari imfungurwa nziza udupizza udufiriti aya masarada apfuye Rolex ivyo ni ibintu ego uko yafungura urumva yuko ari imfungurwa nziza mu kanwa mugabo ntaco zigufasha mu kubaka umubiri wawe. Ngo bajya Rolex ngo ntaco yafasha ko ivyo ni bituma hari umurimbyi yarembye ngo sone muri tungo ni housing ni bipanura ama housing aya housing twambaye. Yego twige kujya indya kama amateke ibijumbu ibinyantete ibigori ingano isoya uburo ivyo ni ibintu umubiri wacu keneye kandi bituma umubiri ugira inguvu kandi umubiri ufise inguvu niwo uramba. Je na majambo norangiriza ko ndanabashimira kuba mwanyumviriye ko uyu munsi muri kino kiganiro. Ego ku ruhande rwa Rahayiro naho muvuziki mbe murabineguye ibyo bavuze cyane mubona gute mwebwe? Ku bwanje bivanye n'ingene numvise ibintu ingene bimeze ahubwo nanavuze ngo ndaza gutonda yana amaguru kugira ngo nzabe mpfakare. Murakoze oya reka sidaheze nzabe mpfakare ahubwo nazange rero twara tujya mu kwadufiriti ndumvise yuko twara dusoseza mu kanwa ntacyo twatumarira za Rolex twara dusoseza mu kanwa ntacyo byatumarira tugiye guhindura muhiriwa ntavyo mwateza ubu no munsi navyo muri restaurant kwaryosha aguhe ikijumbu n'amateke akugire meranje n'komere mpanura n'abandi izimpanuro batubwiye tuzikurikize. Yego rero nanje kubwanje ndabona ikiganiro cyari kiryoshe kubagikurikiranye ni kuvuga muri make dukwiye gufata ingaburo zifise akamaro ku mubiri w'abantu kugira ngo tushobore kuramba natwe kuko ubuntu twidoga ngo abantu bariko bapfa ku bwinshi ni kuvuga ni zifungwa tujyambi ni kurya ibintu bivuye mu mirima yacu tujeje kujya kandi tukaja kurima kutamenya kurima kuzana amaguru kugira ngo imibiri yacu nyene ikomere hamba tunafungwe na vya bijumbi dukomeze hama rero bakunze mwese bakumudukirikirana ikiganiro cacu gisa ko kirangiriye hano reka dushimire bariko badukurikirana dushimire Bosco yari muri plateau zacu. Yego murakoze cyane reka zongere dushimire na Rahayiro yari yatumiwe n'ugarumesha makuru reka tumushimire. Ndabashimiye namwe
sawa reka dushimire namwe mwese mwadukurikiranye musheko like sabone partage mwakumwe na Irakoze Jodase mukomeze mukurikirana ibiganiro biguma biza muri ikiyago ca Boss TV. Ego rero dushimire abadukurikiranye mwese naho gutaha mu kiganiro gikurikira.